yuko tubana igikorwa nagomba mwene data mushiki wacu abashire amaboko y'Imana ikintu tuzakurigeza kugenda neza. Ego reka dusenge. Data turagushimiye ubuntu bwawe wakoze watugiriye neza watweretse umuco n'ivy'igiciro hanyuma mwami mwiza turagushimiye ku vyabaye byose ndetse tukwizigiye ko nibizoba hama turakweretse igikorwa tugira tubemo turasavye ubushobozi bwawe hano hantu turasavye dukoreshwe nawe mu izina rya Yesu Kristo turasavye kurutire y'ijube hano hantu mana uzokoze wari we wese mana bane nawe urakoze hama ntitukugoje gusenga kimwe gusa urazi bibereye n'ibidukwiye hama nivyo tutagusavye urabiduhora ubuntu n'imbabazi tubisavye mu izina rya Data n'ijy'Umwana n'ijy'Mpwemu Yera amen amen. Byatebeje bambana basaba ikintu uyu mwanya tumukorera ku mwanya tugomba kurenza iminota 45 nta mwanya wo guta ubaho nagomba yuko rero amatelefone muzimu yumva ntabyo gusaba impusha ntabyo kuvuga ngiye aha cyangwa ngiye aha rero tugirire ku mwanya Kiko na telefone mbere nagiye na Jenigu ukabona yibagiwe hanyuma rero ndagomba yuko uno munsi pastori yasabye ko twiga ikibazo cya Yabu Feretina. Yabu Feretina mu bisanzwe hari ingorane ziriko tuke tukabona yuko akwiye gutarambuka mu bagize ababanga y'ishengero akajinyuma kuko ntitwoshobora kuvyemera yuko igikorwa c'Imana gitukwa yego aha rero umwe wese arahawe ijambo yego kazi Jesi ndabyumva neza muvuze ngo tugomba kwiga ikibazo ca Yabu Feretina wagomba hagarikwe iki umuntu ari we ishengero ryose rihagaze ko ishengero wabona iri afise amafaranga ico dushatse aya mabati yose irangi nasasize ku ntebe niwe yitanze ko ndazi ko afise abagore babi none uwo muntu mukuye mu ishengero mwumva ishengero ryo barisigaye kuki ntaguciriyemwo ishengero ntirihagaze kuri Yabu Feretina ishengero rihagaze ku Mana ishengero ni ry'Imana si rya Yabu cyangwa si rya Ndenandi jemwe na yuko rero tutuvyemera yuko aguma ahabwa mu bayobozi b'ishengero kandi ariko aratanze ibyo kumuhagarika sindi oya sinzi ndabico bivuga jewe narico nterereye ngiki mu majambo makeyi ivyisi ntibihagaze ku umubiri ntushobora kwambara neza umubiri ntushobora gutunga ivyisi byose umuntu agenzwa umutima wa Yabu rero uri ku vyisi ivyisi vyiwe rero byatwononeye ushenge nukuri jewe ko ndabibona natuvemwo bitabaye ibyo tubishire abadukurira babidufashemo erega naje ndabishigikira muri rusange ahubwo aza kudutabira ishengero ryacu ubwo ntituvyemera ubwo twibura Imana yonyine ko mukabari hari ibyo yononye mugabo hari ibindi akiza ndasabye cyane muranyemere turakwemere ijambo ni rwawe jewe ndiko ndaraba Feretina bijya vyuma bihimbaza ishengero rigakanguka n'abari hariya bakumva by'ukuri ishengero ryacu ko rifise ivyuma bihimbaza Imana siwe yabiguze ikigira kabiri hari abantu benshi bakijijwe kubw'umuziki umuziki uvuye mu ishengero wo sandu sigaranye ngira ngo abarongozi b'ishengero ngira n'abaririmbyi nabo nyene bosambuka bakavana ubwo muri kumurara mbe ntimwibuka ahantu havuga ngo nimureke bikurane urwafu n'ururo bikurane hanyuma bizomenyekane mwigenya none mukura mu ishengero aza kwicara hari inyuma nkane basha nimubirabe je ivyo ntavyo nshigikiye none nibamukura nibamuka gushika inyuma nta Mana ibayo ariko uvuga ko muzo ikintu kimugirana hari abakiriso bashasha urwafu n'intuze n'ibiki bikurane hamwe n'ubundi hari umujanye ntazibari hagati mu ishengero wa mubivyi yabiba abivyuburo hagaca haza umwasi akabibamwe urwafu none bijya jambo ntirivuga ngo tumurekerera guma rugwafu umvere hapo ishengero risambuka
mureke risambuka kubera iki niwe yaryiguze waryiguze ntariho umve rero mwese iyo ngingo yo kumwiruka ishengero ni iry'Imana je ntayo nembe mwese nyene muracihende Imana yari nahaje abatagira uburyo dukenyere iyo muziki abari gitwara umutima kubona bivuga dukenyere dutwara umutima ngo mbese bwe nitwogore tukiyubakira aho twebwe nitworirimba n'amajwi yacu ibintu bikagenda neza kandi ugasanga bimeze neza mwumva ko mumusohora iyo ngingo sinabimenye yuko murayivyo iyo nama hawe kabutambira bagira za costume aragomba zigumye costume zibiki siwezi jenzo kumerekura costume yiwanje yarazimpaye mugasi umwemera yuko aguma agenda umviriza ariko twe mutazi tumaze kumuhanura inshuro zingahe nyinshi cyane tukamubwira tuti nyabuna wewe hindura wigenze neza nk'umwana w'Imana kugira ngo nisi ikurabireko ntiyumva hanyuma ngo tumugumize imbere y'abantu gasha umuntu azaraba avuga ngo urya ngo hereko mbona umuntu wahambaye mwishengero sinivyo bavuga ngo nibi byose ubuzima bw'ishengero bihagaze biranatungo ishengero ishengero risarishakije byose byinshi byavuye kuri ya nabebwe ni muhisho burya rero n'izikara mu bushamba bidakunda naje nambaye kano gashati zokigurira mugabo senga Imana yonyene urya je ndamiyamirije kuva isaha navyasi ijambo ry'Imana biba Njete Paulo yandikiye Timoteyo ati umuntu ari mu bazerwa shengero agomba kuba atari kumugayo atanobowe na vino afise umugoro mwivyo ni mubizi none ngivyo turabizi nuko batubirenge ko turi kwijambo ry'Imana turacumva n'ukuri kandi duhora tubisoma na twebwe muri Bibiliya ziwacu umenye yuko hari ahandi naho havuga ngo Sauli yari umugesera ahama ubwoko bw'Imana ahama abakozi b'Imana none ku munota wa nyuma nkubona ko yihanye hanyuma agasubira agaca yitwa Pawulo nawe nyene reka nta wuzi umunsi azokwihanira Pawulo ubwo buyobe yabukuvuye nuko jewe rero ngene ndavyemera yarahiye ntabwo hasi asarukire mu ngo bagomba kumwirukana jiyo nama jana ndayiheze ahubwo byari byo byose jana ndayiheze na turabishigikiye yuko ategeza kumva ibyo byose si byo ku rusengero babona ngira nabo nyene mu ruhande rwabo muhira hasi ari ibyo basanga twase ko abamwishengero twase ko yitwa umuzezwa shengero nibyo turi kuturanga urumva abantu bo tukubibona muteno byo bari kishengero ry'Imana bavyase nibagende nta bindi bigenda gute na gute dutegezwa yuko yabu Feredina ava mu bagenda shengero nibyo jewe n'ukuri nari narabuze umunsi w'imbarutso wotuma uwo muntu tumwiga ku ikibazo ciwe akatuvira kuko arabidovye uracyari ngaho wa waruzi ngo nagiye ariko garuka ewi harya bintu wemeye mukaza gushimanza hamwe n'akaza kazehe gashaje urabona ko ari ibintu ko ari ingingo mwe mwafashe mwebwe ingingo y'ukuri mwebwe mwafatiye neza ijana kwijana uko twavyanse nta gihinduka kandi nta n'ikirenga ane nka wewe atanu mwakuramara mu ishengero wani uza gufata ingingo wewe y'abantu bafise ikimazi mu ishengero jewe mazi imyaka irenga 200 ndi mu ishengero ndabizi mbe waruzi yuko iyari nzigo yuko na kuyahezagiwe abagore babiri reka abagiragire na batanu afise ibyabagaburira urabyumva ikindi naco ibyaha ari karakora kuvuga ngo n'umunyabyaha ngo afise ibyaha we ibyaha azokora wewe bizokujana mu muriro wewe sibazovyihanirwa wewe shobora twase nase urazi wewe isaha nase kirakubonye narahiye nakubone nko mu junda kwamba nige changu gende nibikunda nibishoboka nibikunda uragenda ntakibuza ya uragenda nani isoni ya uragenda abakwayabona nibikunda nibikunda oh murungu abatinaka ngucira ngo masengero
hanyuma agatesha ubukirisa abakirisa muriko muratwambika ibara mu shengero ntikibaho uhabonye aka gatama ubwo buhanda nobukunda nejo tutosubirira sinshobora ntutosubira kwinjira muri iryo shengero yanje bendigiriye mupfuye rumwe na nshoya naje ndigiriye kwisengero zura kwinjira mana yanje iri niba